Ndabaha ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu Kirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambo mwe banywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ni amakuru rero tugiye tubashikirize muri iki gitondo, na amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe muri leta y'u Burundi bariko baritegurira amatora y'abashinga amateka ndetse akaba ari amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 mu ukwezi kwa ruheshi, mu gihe kandi amatora y'umukuru w'igihugu nayo yimirije mu mwaka wa 2027. Abanyagihugu rero batari bake barafise ubwoba ko ngo hashobora kuzoba ikintu kidasanzwe mu mugambwe CNDD FDD ho injyane zasubiye kwaduka, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo boba basubiye kunyinyurana. Ni mugihe kandi abari hanze y'igihugu cy'u Burundi nabo abari mu mahanga aho bariko nabo barashaka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi, bikaba rero ari ibintu byasubiye gutera ubwoba igihugu cy'u Burundi. Abari hanze y'igihugu cy'u Burundi bavuga ko barambiwe kwitwa impunzi, bagasaba ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo bareka bagatahuka mu gihugu cyabo c'amavuko. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abo boba barasize bagize uruhara ngo muri kudeta yakorewe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Ico gihe muribuka ko habaye ibintu bidasanzwe ubwo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yakorerwaga kudeta, abanyagihugu benshi baragandaguwe abandi barahunga. Ivyo rero birateye ubwoba ntangere abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko mu gihe n'ubundi abo bazotahuka ngo bizosubira kuba bibi. Gusa aba nabo bakavuga ko barambiwe kuba hanze y'igihugu, nabo bakaba bashaka kuza ngo kwitoza mu bibanza bitandukanye, haba mu bashinga amateka ndetse no kuba abakuru b'ibihugu. Muri abo kandi harimo Hussein Rajab ndetse n'undi ari we yanasize agize uruhara muri kudeta yakorewe ico gihe wari perezida ari we Niyombare Godefroid. Abo bose rero bariko baravuga ko bashaka gutahuka ngo babe bazokwitoza mu bibanza haba mu bashinga amateka ndetse no mu bibanza vy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ivyo biruko kandi nubwo amatora yimirije, abanyagihugu barafise ubwoba ntangere ko ibintu bishobora kuzoba bibi mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuzongera kwitoza mu kiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga ko mu gihe azokwitoza ngo bishobora kuzoba nk'uko vyagenze mu ubwo perezida Pierre Nkurunziza yitozaga mu kiringo ca kabiri co kurongora u Burundi. Muri abo rero harimo abadashaka ko azongera kwitoza, harimo nk'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Ibi rero bikaba bihangayikishije abarundi. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko hoba ngo hari abakomando bagaragaye ku kibuga c'indege ngaha i Bujumbura, bikavuga ko rero boba ari abakomando boherejwe na Hussein Rajab ndetse na Godefroid Niyombare. Bikavuga ko rero boba bashaka gufata ubutegetsi bw'u Burundi bagakora ko ingoma ya perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ngo bamaze kurambirwa ngo uburongozi bwayo. Ibi biruko kandi mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye nawe yama aravuga ko ngo hoba hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi imiduga iguma ngo mwibarabara kandi yapfuye ngo canke yagonganye, ngo ibi biratera ambutiyaje. Ako nagashavu kabagendesha imiduga ica mwibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana riva kuri Kotebu urija mu Rubirizi, aho ngo twasanze kuri uwo wa kane ndamukiza 2025
imiduga yuzuye mw'ibarabara. Abo bashoferi baridoga cane ko ngo iyo imiduga yapfiriye muri iryo barabara canke yagonganiye muri iryo barabara, ico ngo ica iguma hagati igateza uruhagarara rw'uruja n'uruza, ndetse bavuga ko iri barabara ngo risanzwe ari ritoya cane ngo kubera ibikorwa vyo kurikora ngo biriko birakohakorerwa. Imiduga rero ngo rero iciye ihagonganira ica igumaho ngo ntije ku ruhande n'abandi ngo kugira ngo babandanye. Ivyo rero ngo bigaca bicerereza mu mirimo y'abanyagihugu baba bagiyemo. Bakaba rero basaba inzego z'umutekano zijejwe ivyo kuraba uruja n'uruza mw'ibarabara ko ico kintu bogikorako ngo cigahera. Baguma kandi babunganira kandi bavuga ko abenegihugu nabo ngo baba mu micungararo y'iryo barabara bamenyesha ko iyo miduga ngo igumye hagati mw'ibarabara iheza igateza mutiyaje, ndetse n'abasuma ngo bagaheza bakikika mu kiza, kuko ngo ako kavuyo ngo kaba gahari. Ivyo biruko mu gihe kandi umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca yari yasavye ko imiduga yose ipfiriye mw'ibarabara yoja ku mpande mu kurindira ko mayikonje iza kuyitwara. Haraheze rero imyaka 3 ivyo abishikirije igihe yari akiri mu bushikiranganje bw'umutekano, gusa amanyagihugu bavuga ko barindiriye baraheba. Desire Nsengiyumva avugira igipolisi c'u Burundi we avuga ko iyo ngingo ikiri mu ngiro, ariko ko ngo hari igihe umuntu kamucamwo. Mu yandi makuru, indongozi zo muri komine Bukirasazi intara ya Gitega zaragendeye abanyeshuri biga muri kaminuza ya leta n'ayigenga yo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 6 Ndamukeza 2025, zimwe mu ndongozi za komine Bukirasazi zari zagendeye abanyeshuri bavuka muri iyo komine biga mu makaminuza atandukanye, haba aya leta canke ayigenga akorera mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa kandi cabaye mu gihe kari akaryo ko guha ikaze abanyeshuri bashasha mu kuvuga abatanguye umwaka biga mu mwaka wa mbere. Porote Hatungimana asanzwe aserukira abanyeshuri bose bavuka muri iyo komine mu ijambo ryiwe yarakengurutse ku gikorwa ciza co kuza kubaramutsa, aho yavuze ko vyerekana ko ngo bafise ko umutima w'urukundo. Nayo Frederic bangira inama wari yaserukiye musanteri w'iyo komine mu ijambo ryiwe yarashimye ingendo irangwa n'abo banyeshuri yo kuba ngo hafi barumuna babo, aho ndetse yanabahanuye kudasamazwa n'ibi na biriya, ahubwo ngo bakamenya igikorwa nyamukuru cabajanye, kuko ngo ari wo mwimbu bazokwerekana ku bavyeyi. Yarongeye kandi ko bakwiye ngo gukorera kukerebuka bakamenya ibihe ngo tugezemwo n'ibigezwe ko, na cane cane mu kongereza ubumenyi bafise, kuko ngo itunga ridahera ari mu mutwe. Ico mwomenya nuko kandi kari ko iruhande yo gusangira ikiyago n'urukanywa, izo ndongozi zari zaserukiye iyo komine zatanze ibikoresho vya nkenerwa mu kwiga bitari bike kuri abo banyeshuri bashasha, ndetse n'ibizoba birabafasha mu kwiyungunganya kubaho muri iyi minsi ya mbere bataramenyera. Ku munsi w'igenekerezo rya 8 Ndamukiza 2025, umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yarabashije gushikiriza abakenguza amateka icegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe n'urwego rw'umuhuza mu kiringo c'uwo mwaka wose, uhereye ku igenekerezo rya 22 Munyonyo 2023 kugeza ku igenekerezo rya 31 Kigarama 2024. Mu vyo yashikirije hakaba rero harimwo ibivuga ko mu gitigiri c'amadosiye angana na 525 yakiriwe
harimo 166 atarakwije ibisabwa, nayo 456 yo ari ngo yari yarizwe, 427 ngo nayo arakorwa arongera kandi arasozerwa, ariko ngo ayagera kuri 30 akaba akiriko arabandanya kwigwa. Emerohatine Kanyana mu cegeranyo yatanze akaba kandi yaramenyesheje ko mu mwaka wa 2024 amatati yagabanutse ngo kubera ko indongozi zagiye ziregera abene gihugu cane ngo bikaba rero byanavuye ngo beno ku kamo k'umukuru w'igihugu yagiye aratera indongozi aho yaza arazisaba ko zoza ziregera abene gihugu. Muye kandi nubundi umuhuza w'abarundi Emerohatine Kanyana ahanura abarundi kudata umwanya mu manza zitari zikwiye gushika mu butungane. Ivyo yabivugiye mu nama nkenguzamateka kuri uyu wa 8 Ndamukiza 2025 Gitega, aho yariko atanga icegeranyo c'ibikorwa byaranguwe n'urwego rw'ubuhuza w'abarundi mu mwaka wa 2024. Uwo muhuza w'abarundi yaramenyesheje ko urwo rwego rwahimirije abene gihugu kwirinda amatati akunda kwibonekeza mu kibano cane bakitura abahuza abo mu mitumba imbere yo kwitura ubutungane. Yatanze akarorero k'amatati y'amatongo aho usanga abene gihugu benshi batandikisha amatongo yabo, ivyo bigatuma rero iyo habaye ubutumvikana hataronka ibiranga ayo matongo bakama rero mu njyane zidahera. Emerohatine Kanyana asaba leta ko ngo hoba gukarihiriza ubwenge abene gihugu mu bijanye n'igisata c'ubutungane ngo kuko arico mushinge w'amahoro ni iterambere. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko na makuru mushikirizwa n'imbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero dusozere ngaha ndabutse mu fyonde sabone ndetse na bakataje kujya muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro ducikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko.